Hello everyone, nizere ko mumeze neza. Iki nica kiganiro canyu ca Look Sport musanzwe mushikirizwa na Look Media. Nkuko musanzwe mubimenyereye, ni jewe ngurirwa ntirukwiye ndakibashikiriza ndi kumwe na mugenzi wanje Alain Loris Ndongozi. Eka tumuramutse. Reka naje ndakuramutse ntirukwiye, reka ndamutse namwe bakunzi ba Look Media, bakunzi b'ikiganiro ca Look Sport. No munsi ni ku munsi wa gatanu, bamuzi ko tuba turi kumwe. Ego ni ikiganiro ca Look Sport musanzwe mushikirizwa ku munsi wa mbere eka no ku munsi wa gatanu. Kuri no munsi wa gatanu twaba tugiye kurabira hamwe inkino zagiye ziba hagati muri indwi duhitiyemo, na cyane ku munsi wa gatatu hagiye habandanya playoff. Ni inkino zagiye zihuza nkuko musanzwe mubizi ama equipe yashoboye gushika muri playoff, haba ni kuri kote ya Dinamo n'Urunani, hama n'izindi equipe zigenda zihangana nayo arizo Lezipo na Remesha. Turabandaniriza muri Kerne, naho uburongozi bwa Kerne bwateguye inama ugomba gushika kwihangiro ryo gukomeza umugwi wabo wa Kerne. Eka turakubitira no ku mugabane wa Amerika, tugira kurabira hamwe ukungene vyifashe muri Coupe du Monde des Clubs, ama equipe agiye gutandukira 8e de finale. Turahera hano iwacu mu Burundi, na cyane muri VBL. Ni VBL playoff ibandanya, ni ku munsi wa gatatu habandanije inkino zahuza yama equipe musanzwe muzi ko yashoboye gushika muri finale za playoff. Ni Urunani rwatanye mu mutwe na Remesha, ni Dinamo yatanye mu mutwe na Lezipo. Dinamo yoyo igira n'amahigwe yo kubandanya mu gutsinda Lezipo kuko bayikubise sweep ata Lezipo idasubiye gusubizamo. Ni Dinamo mubona muri aka kanya yorohewe cyane, twavuga ko yorohewe cyane n'umugwi wa Lezipo. Si Dinamo yo ifise amahirwe cyane yo gutegura na burya tubona ko Urunani na Remesha zozo zikinigana ari 2 contre 1. Ni Dinamo ubwo ntiyoba igiye kwitegurira cyane gose finale ya playoff hani wacu mu Burundi, na cyane ko tubona umendwa zozo yaba Urunani ku ruhande rwabo yaba Remesha, tuvuga ati ntibirahera. Yanyaza ko ni playoffs zigitangwa tuko turagira turi muri Look Sports. Naje ko mvuga ati muri izi nkino zibiri, muri izi series zibiri, ndavuga Dinamo Lezipo, Urunani Remesha, ndavuga ati hariho match imwe ukibona ubonye ngo reza fish, ubonye stat y'Urunani na stat ya Remesha, urabona Urunani ruri favori, stat ya Dinamo n'Urunani Dinamo iri favori. Abantu benshi bacabaye imaje bavuga ko ari sweep. Mugana ndibuka ko nari navuze ati hariho match imwe itazwamo sweep. Sinzi ko ari Dinamo Lezipo, sinzi ko ari Urunani Remesha, ko uno musiko vyaje kuba bibi. Urabona ko umugwi wa Remesha waje kuba wihagarara ko ukaba umaze gutana inkino, uvuga ngo victoire imwe uno munsi. Ku mugwi wa Dinamo, umugwi wa Dinamo naza ko yari seri igitangura, urabona ko ni Dinamo Lezipo. Ni Lezipo aje gukoza ama problem menshi ku mugwi wa Dinamo. Menshi cyane kuko match ya mbere naza ko Dinamo yaje kuba itsinda bitoroshe. Yaje kubitsinda muri kakta ya nyuma, difference amanota 9 ari 87 kuri 78 kuri match ya mbere. Urabona ko ari match iri difficile gose kuri kote ya, urabona ko Lezipo yashoboye kwempoza je ya Dinamo birayihanga cyane, iza gutsinda mu ntuzeri. Niyo twavuga ati bizogana cyane ko no mugwa Dinamo ushaka gusohoka muri ntuzeri, ariko match ya kabiri byaje koroha, ibatsinda difference nibaza ko ishika ya 20. Naho nyine byaje ko bigwana muri kakta kanga, ko ndibuka ko Lezipo yigeze kudomina Dinamo irashikana difference amata 12. Wawe twavuga ati muga game ya gatatu wana ko ni game yari facile, agenda muri sense imwe gusa, difference amata ashika kuri 40. Muri playoffs game ya gatatu wana ko byerekana superiority, byerekana ko ni Dinamo yerekanye ko iri hejuru mu wa Lezipo. Twaje kuba tuvuga ati Lezipo arabatsinze muri saison régulière, ibatsinda are retour, urabona ko Dinamo itari gushobora kwemera. Ni Dinamo naza ko uno munsi yamaze kwishikana amaguru abiri muri finale, no munsi kwiyategura finale, naza ko mu munsi wabo hari finale. Twaje ko tubona ku munsi wa gatandatu, ku munsi wa gatatu muri game yabo baje gukina badafise uwitwa Julien Shenyo kuri Bayern. Siwe yari umuentraîneur, twaza ko azoba yamaze kubagaruka muri finale. None Joris Ndumutima niwe yaje kuba ari kuri bando touche. Niwe yaje kuba rumenyeza wa Dinamo muri saison régulière, niwe yaje kubafata kuri ari kuri bando touche kuri nokina baje gutsinda umugwa wa Lezipo. Ninaza ko Dinamo uno munsi yaje kugira ama impression meza cyane, yerekana ko
muri final umuguru naho worengana remeshuza kuba wijajaye kuko ni runani tuzi guhagiza amarokitima menshi cyane rero naza ko bazoja muri final avuga ati tugiye gukina contre notre grand rival tugiye gukina contre l'une des meilleures équipes hano mu Burundi naza ko uno musi Dinamo yarerekanye ko cette équipe ni équipe atari yo kwinyora naza ko runani ruzogerageza gushira muri série muri final hamwe byoshika rukarengana remesha niko navuga Nurunani naremesha byo tubona yo kumenga ntibiradadanuka cyane gose naho twabonye urunani ku munsi wa gatatu rutsinda remesha kuri difference y'amanota ashika kuri 12 ndovuga yuko surunani twavuga ko gorohewe cyane gose ugiye kubiraba ni novuga ko ari niko bakunzi baremesha bizeye yuko ku munsi wa gatandatu bashobora kugaruka bakabikora kumbure bakanegariza zikaba 2-2 bakabandanya baryosha playoff ikintu twavuga ni ntambamye yayo barabaye kuri Rezipo na cyane ko tuzi ko na nyine yari akubise recruitment akomakomeye ni Dinamo yobe ari kuri niveau hejuru cyane gose ya Rezipo canke ni Dinamo nayo nyene bujyanye naho tuvuga yuko Dinamo itakoze recruitment yo barakoze recruitment no vuga yuko ari systematique iri base ku bintu yerekeneye guhindura bone baza ko Dinamo force yabo no munsi ni n'abajeur roko kuko abajeur roko bategeza kugira impact nini ya muri equipe itagutwa gikombe rero musi force y'abaroko ya Dinamo ntiwogiriranya na buke na force y'abaroko bariziko abaroko rero baje kugira novuga ngo impact ikomeye kandi n'abayetranje ba Dinamo sico ki n'abayetranje ba Rezipo kuno musi ufite Etienne Tametong ni joueur ari très fort nibaza ko ari mu ba MVP uno musi kugeza no musi aho sezo igeze muri VBA baje ko bagira recruitment nziza cyane witwa Garba uno mu pivot kuva mu gihugu cya Nigeria wana ko ni grand joueur yaje kuba togwa meilleur joueur de la semaine wana ko byerekana impact abayetranje boneza ko Dinamo iri hejuru mu Rezipo nta mafacteur ahari aya nayo iri kuri niveau iri hejuru ya Rezipo uganje kubaroko Dinamo ifise uganje no kwa etranje rokitwa bagize z'abayetranje uno musi muri Dinamo kuri kote ya Dinamo ho nabakinyi bahe kuri wewe bo barigaragaje cyane muri izi match zahuza Dinamo na Rezipo Nyaza ko musi bitatandukanye na saison hegirere kuko no musi je uwombaza ati remeye ko muri Dinamo boga muri saison hegirere murashobora Giberi Richard canke ubundi mugabo no musi twabona muri match 3 bakina Rezipo ndavuga kava kuri Brian nyaza ko ni remarque muri Dinamo no musi no mujeur ari très important en plus after experience para pour abajya bandi bakina do uretse Giberi mu baroko nyaza ko ari prise experience muri Dinamo nyaza ko ni mujeur ari très important muri effectif ya Dinamo kubwanje nyaza ko ni Brian ndetse na Beni Benaye bon saison hegirere rakinye ariko ntiyakina match yose ntiyakina umwanya munini ariko ni Beni twagiye tubona ku match muri izi series zitatu apana match ya gatatu gusa na match ya kabiri yari Beni yagiye basketball novuga ngo yindi nyene ya Beni twari tuzi imwe bamukuriye mu Rwanda muze muri Tigers naza ko ni Beni na Brian eko kuri kote y'urunani na remesha twitege iki kuri izi match zizoba ku gatandatu ndibuka ko ku munsi wa mbere turi muri Rock Sports nyene twaje kwa tuvuga ati inyuma yuko bari batsinzwe match imwe na remesha yego rero tuvuga ati ino equipe y'urunani so bakinyi benshi bigorana ngene abaje turongera ati abakinyi baje kuyifasha muri saison hegirere bataronkejwe umwanya ukwiye bizogana kuba urunani ruko ruavansa muri zino series ruja muri rusho gukura mu mugore mesha ariko nako match batsinze ku munsi wa gatatu nibijya nyene vyaje kwa bikora kuko remere joueur b'urunani babaye bano bakinyi baje gukina saison hegirere bamwe twari twavuze batari kwara umwanya barabaye no Dikong yaba bon Dikong iraza ko yatsinze amanota ashika kuri 14 point niba ntibeshi Marik yaratsinze ashika kuri 14 Randri yaratsinze ashika kuri 15 na Sanya n'abakinyi bakinye saison hegirere no musi urunani noza ko niyo force yabo hamwe yoza ko exploit abana basore kuko ndabona ko iyi match Romis yarakinye umwanya munini sivyo vyabaye kuri match basinzwe na remesha Dikong sivyo vyabaye kuri match basinzwe na remesha Mariki yarakinye kuri match basinzwe ariko si umwanya munini nk'uwo yakinye uno musi wa gatatu rero naza ko guha umwanya aba bajori bafashije urunani muri saison hegirere niyo point fort ya mbere izotuma urunani rushobora kwiyempoza contre remesha iki naco twaje ko tubona cyatsinze umugwa remesha sinaza ko twakibonye kumwe n'abandi novuga ngo ni faiblesse y'umugwa remesha kuba badafise Sumizi kuko hano ni umwanya munini cyane Isumize novuga ko kuri kote ya remesha yabaye n'umukinyi muri saison wa mbere novuga muri saison hegirere si kote ya remesha gusa no muri VB ni umwe mu bakinyi bakomeye dufite mu Burundi umwanya munini cyane kuri match ya remesha n'urunani munini gose ni remesha je ukintagira umupivo
uwo bari bafise ari Austin mu Nigeria nayo mushasha muga kinyi umwanya mutoya uwundi bafise bon umu backup we ni witwa Moninga umukongomani muga yene yakinye kanya gato nuvuga ngo wasanga remesha ifise abakinyi batanu umwanya munini nta mupivu no bafise wasanga umuntu yitwa ko ni munini akomeye ni witwa Cedric Tsangi nawe si umupivu nico gituma remesha mu kintu cyambere cyayitsinze hari abatsinze amafoto bagize muri interieur nuvuga ngo kuri Dikong no kuri Thierry kandi ce sont des joueurs uravye todo réussite ku maransefa bagize ni nka 80% kuri umwe wese ko ari babiri neza ko ikintu c'amaransefa cyarabatsinze gose ikintu c'amakosa bagize muri sura haketi niko bavuga ya musiya nico caje kwa gisinde mu Rwaremesha neza ko manke ya Sumizi irashobora kuba yarakoze cyane ku Rwaremesha ku bwawe iremesha yo hindura iki kugira ishoboye kwegariza cyane no gutsinda urunani bishikuze Buremesha berekanye ko nubwo batsinze gusa defense ya 12 avec izo problems zose ntibademerisa sinovuga ngo remesha yarademerisa wapi mugabo ni hamwe two Sumizi match ya mbere ntiyari yaje haje na match ya kabiri ntiyari yaje match ya mbere ariho match ya kabiri siho yaje uno musi twaramonye kwa gatatu hamwe yoba yakiza akaza gukina ino match nibaza ko remesha afise les force zo kuza kwempoza difficulté zikomeye cyane ku mugurunani uno musi remesha twabonye ko ni bafisaba ama individual takomeye kuko Cedric Tsangi ni byaragoranye ngene bashaka kumufata kuko yabatsinze 23 points Jire Lipe ora ko 1 contre 1 biragorana cyane ngene bashaka kumufata abitwa ba Samson Erand abitwa ba Rudolph ona 1 contre 1 uremesha akomeye ico kintu niyo force ya mbere ikomeye kuri remesha kandi defense yabo nayo nyene novuga ngo iri solide renaza ko turabe Sumizi hamwe bayagarutse uno Austin canke akaba ari en forme agakina umwanya muri bagashaka gukinisha abapivu bashaka kugira defense bashaka gufasha muri defense kuko ushaka gukina tamupivu ufise uri gukina contre Thierry ntibishoboka uri gukina contre umweriye nka Dikong n'abakinyi barebare kandi basimba ubona ko ziba difficult uno musi Sumizi yo bakomeye nibaza ko remesha byokunda ko bakunda bishoboka no gutwara game ya kabiri ni match ya playoff y'urunani na remesha izobandanya ku munsi wa gatandatu aho tuzogenda twirabira umwe mu runani rutsinze rushobora kubandanya rugashikira Dinamo canke remesha na nyine kabikora bakabandanya gutyo ku match izocikurikira ku munsi wa Mungu turabandaniriza hani wacu mu Burundi turabandaniriza kuri kote ya Kerne ni Kerne umurongozi bwayo bw'umugwi wa Kerne bwatunganije inama mu kurondera yuko Kerne bayisubiza ku rugero yari sanzwe iriko mu misi yahera muri iyo nama turashobora kubashikiriza bimwe mu byagiye bishikirizwa bonaza ko ari umugwi wa Kerne bwambere ikomeye ko bagira ni umugwi wa Kerne bo bakunda kuvuga aka mu kirundi bakunda kuvuga ngo agateka ukandi ni umugwi wa Kerne yageze kufisa amateka akomeye muri basketball cyane gose nk'abantu bazi mu myaka yahera nibaza ko abantu bakurikirana Rock Sports abantu bakurikirana Rock Media nibaza ko babona ama interview exclusive tubashikiriza abantu bakinye kera abitwa ba Sokoroza Francis twaje kuba tubakorana bitwa ba Elvis Akizimana Gatisi Aime Bitagoye no mumenyereza wo mu Rwaremesha nivuga ni vice coach wo mu Rwaremesha boss baje kuba tubwira ingene umugwi wa Kerne wari ukomeye mu myaka ya 2000 yabyajyanye wasanga ari mugwi ari uri kuragira rivalite n'umugwi urunani habwo ni na Kerne yari ifise imigwi ibiri twovuga A B yose yakina muri kandi yose yari ikomeye yakina muri ntuzima novuga ngo ni umugwi wa Kerne bigeze kubukora amateka akomeye muri basketball y'u Burundi ibako ko bigeze nkuko benshi batubwiye rivalite ya New Star n'urunani kuva za 2008 2008 ariko ari imbere yaho hari rivalite ya Kerne n'urunani bisigura ko ni Kerne yigeze kuba ari equipe ikomeye hano mu Burundi rero naza ko tuvuze ati agateka aho kandi nico nyine bashaka kwisubiza agateka muri basketball baje ko bagira batora abarongozi bashasha cyo ikintu cerekana impinduka muri institution iyo ari yose iyo hatoba uburongozi bushasha twitega ko buzana impinduka baje kuba bagira batora abarongozi bashasha batanga imigambi bafise ko ari yo kuzana abakinyi bakomeye nkuko indi miguri kurabigira na objectif ya mbere yabo ariyo kugaruka muri top 4 muri VBA synonyme gukina playoffs ariko ni Kerne imaze igihe kitari gito tuyibonera mu equipe atatu ya nyuma yageze kuri gashika kuri equipe nk'iya kabiri ya nyuma ni ubwo si Kerne yo bimbuze nk'iyo manke ya recruitment y'abakinyi novuga baza bayikomeza kubera abakinyi tubona bari muri Kerne muri aka kanya benshi bamaze igihe kinini urabona babiri urabona n'abakabasi n'abantu bo baramaze igihe kinini cyane muri Kerne
novuga yuko nibo bakeneye amaraso mashasha cyane abantu baza bakanforce nk'aba étranger bishobotse. Nico nyene kiri mu objective. Ndaza ko no muri basketball ni n'amafaranga. Yego. Hano mu Burundi. Ino migwi yose ikomeye ni kwera investise amafaranga. Rero iyo niyo objective ya Ken uburyo barazi ko nico cyambere gikenewe. Ngo gushobora no gushamo amafaranga kugira ngo ashobore kurokrita abakinyi. Twaje kwa tubibaza witwa Ndangamatiye ni umu vice president abayeruka gutora muri Ken mushasha. President yagumye ari waraha no musari vice president mushasha witwa Ndangamatiye. Naje kwa tubwira ati ntushobora kwizera uno muri basketball y'u Burundi wizera abakinyi baroko gusa witege kuja muri top 4 ya VBA ushobora no gukina playoff ntibikunda nico bituma amaroko ituma tugiye kuyagira rero naza ko n'umugwi wa Ken dushobora kubona mu mwaka uza wa VBA wagarutse kuri ya niveau twari tubaze ko byo bari ibintu byiza cyane ku bakunzi ba Ken eka no ku bakunzi ba basket muri rusangi. Reka tubandanirize ku mugabane wa Amerika cyane aho ariko harabera Coupe du Monde des Clubs. Ni Coupe du Monde des Clubs hamaze kumenyekana ama equipe azokina 8e de finale. Muri ayo ma equipe menshi turasangamo nka equipe zose zasuye kwitabira iryo higanwa zo muri Brazil uko ari zine zarashuye kurengana zigashika muri 8e de finale. N'ama equipe yo ku mugabane wa Buraya nka za Man City za Real Madrid zabandanije nazo nyene zitwara neza zikaba zarashuye gushika muri 8e de finale. Nitwavuga yuko muri aka kanya ni rivalite twavuga yuko umugabane wa Amerika no ku mugabane wa Buraya kugira berekane yuko muri Coupe du Monde des Clubs kugira berekane yuko hari umugabane umwe wo usumvye umupira wundi. Twaba tuyeshe bonaza ko muri iki gihe iyo rivalite boy nibyo Brazil muri Brazil aho umupira ukomeye cyane hari football ni muri Brazil naza cyane iyo umuntu avuze ku mugabane wa Amerika ajyanye keshi abavuze Brazil na cyane na Argentine ari gikomeye hariho Boca Juniors River Plate kandi gikomeye cyane kuri muri football ariko no musi yose yarabaze kuba eliminated yashoze ko mugabo no musi naza ko Brazil yarerekanye ko irafise champion ikomeye kuko ufise ama equipe ane ashoboye gusoka muri mu phase de groupe kandi agasoka meshara ya mbere akaja muri tour ikurikirana naza ko birerekana ko mu gihugu kanaka harimo football ikomeye kandi nibaza ko ni n'imigwi ikomeye kuko yavye yatsinze imigwi ikomeye no musi Botafogo yarazise na Paris Saint-Germain champion d'Europe no musi Flamengo yaraje itsinda Chelsea champion ya Europa Conference League iri muri top 6 muri Premier League no musi naza ko ni champion yerekanye ikomeye mugabo no musi tugiye kuja muri 8e de finale no musi hari no twoza gupimira ko réellement yuko za equipe zishobora kumetana niveau contre les grandes équipes zo muri Europe kuko no mustuje kubona hari imigwi ibiri zohura hagati yayo muri Brazil uvuga ngo hariho Palmeiras na Botafogo umwe uzokwavansa muri quart de finale peut-être ko uzocura n'undi mu gukomeye hama dushobore gupima réellement est-ce que il football muri Brazil tuze kuraba twifatira hamwe no football muri Europe ariko naza ko no musisi ntabwo ari haragira ko tuvuga ati reka dukompare football Brazil football européen ariko ico nashaka kuvuga no musi ni twohagarara ko cyane muri Coupe du Monde Club ahigeze no musi nibaza ko twaza guhagarara ku mugwa Real Madrid ndetse no mugwa Manchester City ni migwi yagize saison mbi mu makwezi muri no vuga ngo muri ma championnat no ku mugabane wa Buraya mbere Champions League n'ahandi ubona ko yabaye saison blanche ku ma equipe yose kwa uno musi ko tubona Manchester City muri Coupe du Monde Club ni 3 matchs 3 victoires ejo aje kubitsinda kuri contre Juventus de Turin ibitsindo bishika kuri 5 kuri 2 uravye ingene bakora uravye match bariko barakina ubona ko ni yaje do possession yabo muga ubu no musi bashize muri tushe no vuga ngo yo kunyaruka uko bitahura muri Manchester City ubwo ntitwovuga c'est vrai système de jeu ya Manchester City ku musi wejo warabona yuko na composition yayo ate ibintu bitari bimenyerewe cyane gose ku coach nka Pep Guardiola asanze afise n'uburambe cyane gose muri Man City kana muri football muri rusange ariko akantu gatoyi nagomba kutugaruka si Juventus dotira imaze imisi mu bihe bibi yoba yarafavorije no vuga victoire y'ibitsindo nka 5 kuri 2 kuri Man City Juventus dotira imaze imisi mu bihe bibi nibyo ariko sikukanye ko nta mezi menshi aheze kandi yari muri ivyo bihe bibi kuko yaragize saison mbi muri Serie A nayo nyene ariko sikukanye muri Serie A gusa ni muri risange muri championnat zageze muga twibukanye ko ni Juventus dotira yaje gutsinda Manchester City muri Champions League ibitsindo 2 ku busa kandi ico gihe nayo nyene ni ubona ko umuntu yavuga ati none nk'Juventus irashaka gutsinda Man City 2-0 mugabo no musi wana ko
uno munsi twavuga ni Man City yarifise nk'umukinyi nka Rodri baregendera ko atashoboye Rodri yamaze kuba agaruka n'abakinyi bamwe ba Man City nka Phil Foden novuga ko atacizere yashoboye kuronka cyane gose muri Ligue des Champions kandi muri championnat ariko naza ko uno munsi muri rusange twavuga ati turavye match ya Man City yejo urashobora kuvuga ati haro changement par rapport y'umakwere kandi uno munsi iyi changement iri kuri nivyo abantu cubana Pep Guardiola yarahinduye ibintu Rodri yagarutse ikunuko ariko ndavye match yejo niki yanatanguye kuvuga ona ko jeu de possession Manchester City nivyo vyayo mugabe jo harimo iyindi touche nuvuga ngo yo kunyaruka bi projecta imbere cyane baca ku makoti iki kintu je nibaje ko kuko no musana ko Pep Guardiola ino system no muri staff yiwe arafisemwo umuntu mushasha uno mu vice wiwe nawe nyine yitwa Pep yaje ava mu Liverpool yari umu vice coach wa Jurgen Klopp neze ko igya style de yo kunyaruka baca ku ntuzeye igenda yize muri Liverpool si muri Liverpool gusa urabona ko novuga ko ariyo system yiwe iri moderne football cyane yuko ndakoresha abayiri cyane ku mandi zose na cyane yuko nka Man City ifise umukinyi anyaruka cyane yitwa Jeremy Doku nayo novuga yuko niyo na avantage bace batira ko kubayiriye bari fort basanzwe bafise cyane ko bafise n'abantu bashobora gukubita imitwe canke kwa gurekipera imipira iri muri surface de réparation nka Haaland bagashobora kuyibyazamwo umusaruro ariko ni na Phil Foden ku munsi w'ejo twagiye tubona yuko yerekanye umupira mwiza cyane nyuma yo kumara igihe kitari gito novuga yuko atacizera afise mbere n'abafana benshi ba Man City bakavuga ati nave muri team ya Man City nagikwiriye kubera muri Man City tuvuga yuko ari renaissance muri aka kanya ya Man City muri Coupe du Monde des Clubs baza ko avec le retour ya Rodri avec tubonye impact abakinyi bashasha ariko baragira muri Manchester City ndavuga 8 nuri Ryan Cherki na Tijani ubona ko birerekana neza ko ni Manchester City ishobora kuza ari shash par rapport mu kwezi ni kuri kote ya Real Madrid naho ni Real Madrid twagiye tubona ku munsi w'ejo itsinda ibitsindo 3 kubusa equipe ya Salzburg tuvuga yuko ari equipe nziza nayo nyene kubera turayibona kenshi muri Champions League irashobora gushika ni twavuga ko ari Real Madrid muri aka kanya Xabi Alonso yatangiye guhindura ibintu neza nkuko abafana ba Real Madrid muri aka kanya ariko arabivuga yatwe twabivuze ku wa mbere tuvuga ati football ya Xabi Alonso yatangiye kwiyerekana muri Real Madrid nibaza ko ariko arakonfirma cyane kuko no munsi aroshanye kuko ejo nda match iheze Vinicius Junior niwe yabaye of the match yaragiye muri ariko atsinze igitsindo kimwe atanga na pass decisive bakora mubaza ati uno munsi twabonye aba journalist uno munsi twabonye les attaques ba Real Madrid bariko barapressa aba defenseur ibintu taratubona niyo aje kuvuga ati ibi ni ideshash za Xabi Alonso ona ko nico kintu cyari kibuze kuko no munsi ukurakina les attaques bataza gufasha muri defense bataza kugira intuze ntibishoboka rero naza ko ni touche komeye cyane Xabi Alonso aje kubazana ari naco uno munsi tukibona ahantu hose kuko PSG nimba atwaye igikombe ni kijya kintu ko bazibira bose bataka bose Dembele wa ncancana ko abona yitanga bikomeye cyane naza ko ari mu bantu bari kipe imipira nyinshi muri finale ya Champions League en plus ari umwataka naza ko ni touche komeye cyane kuri Real Madrid ni apport canke ni changement iboneka cyane ya Xabi Alonso kuri Real Madrid en plus ni ino kudima da Kevin baza ko niki iri kwifasha imigwi kubona nuvuga ngo gutegura sezo izokurikira gutegura sezo igiye kuza ya ama champion reka tugarukirize ngaha anye bakunzi ba Look Sport reka shimire umugenzanje Loris twariko turabashikiriza iki kiganiro reka nari ndagushimire reka shimire namwe bakunzi ba Look Media bakunzi biganiro cya Look Sport cya iganiro cyo ku munsi wa gatanu tuvuze ko uyu ni umunsi wa nyuma wa gatanu mu kwezi kwa gatandatu nuvuga ngo umunsi wa gatanu tuzogaruka tuzaba turi mu kwezi kw'indwi tuzaba turi mu gice cya kabiri cy'umwaka wa 2025 reka ndabifurize na weekend nziza naho utaha